uko umwaka utashe igenekerezo rya 20 Gitugutu, Uburundi burifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'ubukangwe ku isi. Muri uyu mwaka w'2019 uwo munsi uhimbajwe ku civugo kivuga giti turandurane n'imizi ubukangwe kuko dusa n'abariko barabishikako. Kino civugo gishimikiye ku gusezerera burundu imigera itera indwara y'ubukangwe ku isi yose, na cane cane ko kuva mu mwaka w'2015 umugwi mpuzamakungu ushinzwe kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe wamenyesha ko ubwoko bumwe mu migera itatu itera ubukangwe ataho wari ugisigaye ku isi uretse mu bihugu bibiri, ivyo navyo bikaba biri ku mugabane wa Aziya, akaba ari Afghanistan na Pakistan. Indwara y'ubukangwe ni indwara mbi cane yandukira n'ingoga kandi imugaza uwayanduye ubuzima bwiwe bwose. Kuba Uburundi buri mu bihugu vyashoboye kurandurana n'imizi uwo mugera bidutuma turushirizaho inguvu n'umwitwarariko mu bikorwa bijanye no gucandaga ibibondo, kandi tukitwararika ko incanco zishikira abana bose eka naho bari hose. Vyongeye turakomeza n'ibikorwa vyo gucungera ko ataho uwo mugera womenera mu gihugu cose, na cane cane mu burere bw'ubuvuzi buhana urubibe n'igihugu kibanyi ca Kongo, kuko ariho hahoze haboneka cane abana bahitanwa n'ubukangwe. Ivyo vyose bikaba mu ntumbero yo kugira igihugu cacu kigume ata mpungenge ko indwara y'ubukangwe yosubira kwibonekeza. Twomenyesha kandi ko mu ntumbero ubushikiranganji bwihaye yuko ata mwana n'umwe yobaho ataronkejwe incanco zose ategekanirijwe canke ngo yandure yongera ahitanwe n'indwara yari akwiye kuba yarakingiwe hakoreshejwe urucanco. Harashizweho uburyo bwo gukurikirana abana bose ku mitumba dufashijwe n'abaremesha kiyago kugira ntihagire umwana atakaza uburenganzira bwiwe bwo kuroswa incanco zose kandi ku gihe aho yoba aba hose.